munsi umuriro abantu ntibazi kujye gutera ibikoko birahunga voroka ahantu hagiye kuba voroka n'isato zirabimenya ati hano hantu hagiye kuba hajya ahantu voroka yateye ndahazi ntabwo ni ubutumwa cyane nagiye nani bitaka Lisimbi mu Rwanda kuharaba ni ahantu hateye ubwoba bari gutera ubwoba. Niyo mpamvu abakristo mukwiye kumva amakuru mukumva amaradiyo mumenye ibyo musengera. Namba ubonye muri vile bubatse inzu nziza tanga itiro ry'ishime ushime. Jenge kubona amasengesho y'ukwezi nsenga ati Mana hindura igisagara gise neza. Ona agiye ugenda mu mahanga ukamaramara uri kuraraba karite y'u Burundi aha kweri ni umuhira kweri. Gacibona muri vile abatipi bangura umuge bafise mbwa nibagisa n'umwavu rero ko twara amabisi yo mu gisagara cya Bujumbura. Abantu bavuye mu rumogi musi y'ibiti kuri base gacibona niwe ari kuri vura yacomotse niwe ntwaye kweri. Ariko mu bindi bisagara n'umuntu yambaye ikandambiri ntajya muri vile. Namusabantu bose ni muri vile mu gisagara bose niyo baza kumubonerewe. Ori byo nibibaho. Ibyo si yubiraba ukamenga nibisanzwe. Akona kazi kabanyamuka hindura ibintu. Gira ibintu usenge, gira ibintu wanga mu izina rya Yesu kandi birakunda. Hari murabyumvise? Ega birakunda. Umwaka navuze yigeze kubatera akaduruvayi muri vile aho haragezeho ikintu bitimini. Amayibobo barageze igihe batabura impuzu z'abakobwa. Hari abantu bavyibuka. Ibyo kabira uvuye gusenga ukaca wiruka ujahe kandi ari dirimane guhaye. Hari ibintu Imana ije gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ibintu Imana ije gukora mu gihugu kandi vyiza bisobanutse. Haleluya. Bimugire ikibazo. Isukari yabuze, amakoto yaduze. Hari ikimana igiye gukora. Hari ikimana igiye gukora buye. Bigiye kuba kanya gato, isegonde imwe, ariko bigiye kumanuka mu izina rya Yesu. Kandi kishimishije. Jewe nawe ntabwo uzokwicwa n'inzara. Ntabwo uzokwara kwashi. Buga na mukristo agwara kwashi. Uzobutariwe. Daniel yari nyabutongo imyaka imisi ngahe. Bariko abandi bariko bajya amasupageti meza. Ngo ni mungerageze basi mu medijuru gusa. Mungerageze twayime. Ngerageza mu minyabutongo mura bagiye kumupima. Basanga maso umega yavukiye ibwami. Nanga wariremyeyo. Konge kandi Imana mashi. Nabonye Imana igene zishengero. Nabonye bagirine zishengero. Nabonye Imana igene zishengero. Nabonye Imana iritabara. Nabonye Imana shengero ije ko ubudahangagwa. Hari ubudahangagwa buhari. Hari Imana nyamana atari bayare, atari nyabingi, atari kiranga. Haleluya. Ivyo mweretswe n'ivyo mwabwiye bigiye gucika. Nabonye Imana kugirira neza. Hari vuga butumwa rije byo kujya mu kigihugu. Haleluya. Nabonye Imana gutabara. Yesu nashimwe. Namwe udafise passport yirondere. Ayirondere mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ije gutabara mu buryo budasanzwe. Nabonye ufata ingendo zibiri ufashe n'imodoka ariko ya gatatu uzokurira indege. Haleluya. Imana ngeretse umunyamasengesho. Imana ije guha ubuhanuzi budasanzwe. Ariko icyambere uzugira ibanga.
uzohora uraba ibyo uvugira kuri podium muri korale n'ibindi uvuga mu ibanga. Ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Nabonye Imana ikuzamura. Haleluya. Nabonye Imana igukura muri babandi. Hari abantu Imana igukuyemo. Hari abantu Imana igukuyemo. Yesu nashimwe. Nta muntu yakuriye Imana yapfanye agahinda. Iki Imana yakurindiye kwari kugira ngo utuganye ibyari bisigaye. Kero cya kabiri, hariho umutwaro ufise ku mutima ati Imana nkamwe wongirira neza. Nugira neza umugore wanje gutya na gutya. Warase kubitobora kubera ntubone iyo bijya niyo byova. Ariko Imana ije gukinzira bigiye gukunda mu izina ryayo. Nabonye utegura surprise uyikorera umusheri wawe. Cyangwa wo umwita shu, dinavuze umusheri, wo umwita gute? Ngabo umuntu wese afise uko amwita, nabita ba karoti. Undi wo wawe umwita gute la? Abandi ngo baswikwa no niswita ibyo bisigura ikiba. Umuntu ukunda ningomba kumuha akazi na gashasi ibyo uri bigashashe. Allo ukunda umwitirira icyo ukunda. Nabonye Imana nabonye surprise Imana ikora. Kero cya kabiri nabonye Imana umubakanye imuha umutahe. Araje gucuruza byunguke. Niya wobona niya guhanuza umutahe icyo uzokora. Nabonye Imana imuhera umugisha gucuruza izi mpuzu za cago. Nabonye abyungukiramo mbona hari umuntu amuhaye amabaro menshi aramwizera ngo curuza uzondera. Mbona Imana irabaguye, Imana bagiriye neza. Nabwiye abantu umuntu aje gusenga arondera ikintu bita ide. Imana itanga icyerekezo. Bije gukunda mu izina rya Yesu. Haleluya. Yatanguza make, yatanguza meshi, we bijemo hama nawe umusengere mu izina. Nabonye Imana ibikora. Haleluya. Umuntu yacerejwe n'Imana iyije iramutegera. Haleluya. Umunsi umwe Filipo ngo yaragurutse araguruka. Hari abantu bagiye kuguruka mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye kuguruka. Hari abantu bagusize barivuze ugiye kuguruka. Ugiye kuguruka. Hari abantu bagusize. Motife ngo umunyagisagara ntabona kure sijui igisipo. Haleluya. Arakiri hamwe n'Imana. Hari ugiye gushika mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ugiye gushika mu izina rya nde. Twomera Imana amashyi. Twakira apotre mu izina rya Yesu. Ongera kandi amashyi ku Mana. Haleluya. Ayo mashina y'Imana. Yesu nashimwe. Magitari ndirimbe yandirimbo hamwe mvuge message gato. Ariko ongera kandi Imana amashyi. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe kandi. Ongera kandi amashyi kuri uwo mwana. Yes. Ndikurimba karimbo kamwe wicaye witurije uko nyene. Haleluya. Yesu nashime utuza huri. Hari kiri bitaro wanje na hadohasyo. Ariko hari igihe rimwe
adoration wanje mu kingaza za kuza. You are holy, holy, you are holy. You are holy, holy, you are holy. Lamb of God, seated in the Lion of the Father. You are holy, holy, you are holy. Uruera, Rami Uruera, Uruera, Rami Uruera. Mana wimana wicaye iburyo mana data Uruera, Rami Mwana w'Imana wicaye iburyo bw'Imana data Uruera, Uruera. Mwana w'Imana wicaye iburyo bw'Imana data Uruera, Mana Uruera. Mwana w'Imana wicaye iburyo bw'Imana data Uruera, Mwana Uruera. Mwana w'Imana wicaye iburyo bw'Imana data Uruera. Urakwicubahiro mwami Imana. Isi yuzuye ibiteye n'ibidukinege umwijima, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Ubwo bimeze bityo nzi neza ibyo Imana yavuze, uko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo isi yose, isi yuzuye ibiteye ubwoba ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Ubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuze, uko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo nzogera ku cyo yavuze, nzogera n'aho yambwiye, uko Imana atari bigakomera, ufise ijambo ryayo nzogera ku cyo yavuze, nzogera n'aho yambwiye, uko Imana atari umuhesha. Iyo ivuze biraba
burya nica nikize twinjire muri Kanani yacu maze uru rugendo rwo mu butayu rurarangiye igihe cyo guturwa n'amahoro kirara ihanurire twinjiye muri Kanani yacu maze uru rugendo rwo mu butayu rurarangiye igihe cyo gutungwa n'amano twinjiye muri Kanani yacu maze ntibisaba kubikora kugira ngo menye kuri ruhande ntibisaba kukubonesha amaso kugira ngo menye imiyaga iraza nanje nkashikama kuko zuko arungingiye ntacyo nzora noneho mpafumbatiye nizeye ntacyo nzora ntacyo nzora ntacyo nzora
wari urwanye isi iminwa y'abagukwena warayicekesheje. Hari abantu baje kuruma nawe uvuge. Hari abantu bavuze imyaka myinshi ku buzima bwawe, oya baje kunuma nawe ugiye kuvuga kuko Imana yaguhaye ijambo. Haleluya! Oya ugiye kuvuga nanje nahawe kuvemewe nanye nanje nahawe kuvemewe nanye nawe wahawe ijambo. Bano masengesho kuvemewe nanje nahawe ijambo kuvyemewe nanye. Waratswe ijambo mu kazi, waratswe ijambo mu rugo rwawe, n'agaciro ugifise. Ukura umuntu muri puberi ukamuhema, ukamukarabya, ukamusiga, ukamara abari bamuzi. Urantangaza Yesu we, ukura umuntu muri puberi ukamukarabya, ukamusiga, ukamwambika abari bamuzi. Ukura umuntu muri puberi ukamukarabya, ukamusiga, ukamwambika abari bamuzi bamuraba. Hallelujah. Your man,
Yesu uramwumva, ndamwumva, Yesu uramwumva. ndamwumva. Ayo mashina ye watubambiwe abagabo, haleluya, Hallelujah. abagore, haleluya. Ayo mashina y'Imana, haleluya. Tunezeye gukomera Imana amashyi kandi, haleluya. Yesu nashimwe. Reka njye mu ijambo gato nsome Bibiliya hama turangize. Thank you. Yesu nashimwe, haleluya. Tuneze no kuba muri kino kibanza kandi burya ibiza gushya biratogota. Jewe ndi imbere yanyu nka Yohana Mubatizi, aragiye ugiye kuza inyuma yayo arabaturira vuga ati ndemera nshi emeruje moneza. Yohana yaravuze ngo nje ndabatiza ngo mu mazi gusa, mihani wewe ugiye kuza inyuma yanyu ngo azobatiza mu muriro. Mudifise abantu benshi bakwefye umuriro, ako ujemo mu izina rya Yesu, ujemo. Kandi umuntu wese umuriro wiwe ntusa n'uwundi, wasanga umuriro wawe ari inzara, ukarara ubusa kandi mukuru wawe ariko arabimena bien. Ega ntacyo mupfana ubundi ngo bapfana iki barutwa, ukiriguja imihari gusa ngo mupfana iki ubune kumariye iki? Wakwegereye Yesu undo kwa runaka uzubaze bari Timayo mwene Timayo. Timayo yari umugwiza atunga akomeye, ariko bari Timayo umuhungu w'imfura yari impumyi umusezi. Tugeye Imana amashyi. Yesu nashimwe. Ndumva ari umuntu imaze kugirira neza. Je nabonye umuntu umwe Imana igirira neza. Hari umuntu umwe Imana ije kuvugira ahantu bamuharabitse. Nabonye abantu bazwa akazi bariko barabarenga. Nabonye n'abantu bakwerewe intebe ishushe, barabagiriza bazana n'ivyagirije, ariko Imana yambwiye ngo ikinyoma kibara umunsi, nabo kimara umwaka. Barahumura, nabonye baje kuvugira. Yesu yavuze ngo nimukihore, murekere nyene kwihora zije kubahora. Nabonye abantu banyazwe ivyabo kumagaragara. Nabonye n'abantu babiri bagazwe amazu, iyo nzu yiciye kumenga sini wanyu. Ntabwo ushaka kuhanukira, uhanukira nkandera. Umengane muri Edeni. Edeni Adamu amaze gukora icyaha, Imana yaciye yacungisha abamarayika, ntiyasubiyeyo. Ariko humura, hari abantu Imana ije gushumbusha, hari abantu baje kugirira neza, hari abantu baje gutabara, hari abantu baje gusenga. Nabonye Imana ibagirira neza, nabonye Imana ibagirira neza. Hari abantu bavuzwe nabi bituma na Samariya yageze ipfa. Uzi kwisigira gusiba, ukisiga bye. Ako nabonye ari abantu Imana igiriye neza, bagusiza amakara, ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, ije gusiga icyubahiro aho wakengererewe, aho wasuzuguriwe. Nabonye Imana itangaza abantu bije kugenda neza mu izina ryande, mu izina ryayo, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mu bintu Imana yambwiye ngo ndababwire, ndibaze ko mwabyanditse, hari icyo nibagiwe. Nabonye inyuma y'imyaka 3 hano mu ishengero haje gupfa umuntu akomeye cyane.
hari umuntu aje kwitwa minisitiri, apana minisitiri wo mu buryo bw'impemu, wo mu buryo bw'umubiri. Nabonye aje kuva hano muri no shengero. Natari wewe ukomera basi Imana amashyi. Haleluya. Nabonye ari ubutunzi Imana yabitse hano buje gufasha isi. Hari abantu b'abanyabwenge hano baje kuhava hano, abanyabwenge bakomakomeye. Nabonye baje kuva hano. Nabonye hano hagiye kwimika urabyumva? Vuga ati ngiye nzokwima. Zuriyemera nutiyemera. Bawiyemera. Abagupinga barahari. Abagusuzugura ntibabuze, ni wisuzugura ngo ubaye poto. Uri muri we arakomeye gusumbya uri muri we. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ongera kandi Imana amashyi. Yesu nashimwe. Kadusome igitabo cy'Abaroma, Abaroma 12. Haleluya. Iyo ndi hano ndahari nk'umusangwa, twanezeye kubona apostle ngiye mu nzu y'Imana, ndetse ko n'umushyitsi, twanezerewe cyane. Kanashimiye mutonyi wanje Olivier nyakiriye mushumba tarazi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Umushumba wangu ntabwo azosaza. Yesu azoza akimeze kuri ngene ameze. Kuko Imana yambwiye ngo ibyo atarakora ni byinshi gusumba ibyo yakoze. Navuze ubuhanuzi utaraza, ariko nabonye ugenda mu bihugu byo hanze. Imana ishimwe cyane. Bije kuba vuba. Ongera mani kandi Imana amashyi. Haleluya. Iyo Mana niyo. Uze witwaze ngo wabuze iki? Wageze hadusomere muvuge kamisaje gato kuri iyo topic hama ntangu umwanya. Bwana sifiwe. Acha basi asome atafadhali. Mavuze ko mugiye gukoresha indimi nyinshi zitandukanye. Ino seconde fise hano na muntu yoza akamubwira mu rundi rurimi. Je kuvuga yeah, I don't know. Okay. Let's use only because Kiswahili nta kibazo. Okay, si okay. Reka mama ruhuke reka kore ntacyo. Aza gukura mu kanya nayo mu ngata. Bwana sifiwe. Amena. Haleluya. Amena. Inawezekana kuwa unanifuata, birashoboka ukuri kurankurikirana, lakini hausikie lugha yetu ya taifa, ariko udatahura ururimi rwacu kama, lakini na message yako atapata, ariko ndafise ubutumwa bwawe kuri uyu mugoroba. Haleluya. Amina. Tumezungumza mingi, twavuganye menshi, lakini kuna na ziada, ariko hariho ijambo ngirakamaro. Bwana sifiwe sana. Mwami Imana ahabwe icubahiro. Acha nizungumze kidogo, reka mvuge gato kuhusu tabia za Mkristo, kubijanye n'ingeso z'umukristo. Nezera kuwa ushapokea mingi, ushobora kuba warakiriye byinshi, lakini jibu yako, ariko inyishu yawe itakuja kupitia kwenye tabia yako, izoca muri izo ngeso zawe. Bwana Yesu akasema hivi, Mwami Yesu aravuga ngo wanayonisifia seme Bwana Bwana, abaguma bamvumera ati mwami mwami, haiko njo wataona ufalme wa mbingu, sibo bazobona ubwami bw'ijuru, lakini wenye wataona ufalme wa Mungu abazobona ubwami bw'ijuru ni wale wanatenda mapenzi yake. abandi bakora ubugombe bwanje. Kuna watu wanatamka
Kristo, hariyo abantu benshi baguma bavuga lakini kristo tabia zao ariko ingeso zabo ni tofauti. zitandukanye nuko bateye. Kitu ambacho unatumikia Ikintu cyose ukorera kinaonekana kupitia tabia. kigaragara biciye mu ngeso zawe. Halo. Sasa hapa Leo kitabu cha gani? Warumi Mu gitabo cy'Abaroma 12 12 9 hadi 21, 9 gushika muri 21, Paulo iko anaongea na Warumi Paulo ariko avugana n'Abaroma kuhusu tabia za ku Mkristo. bijanye n'ingeso z'umukristo. Kwenye unaonyesha tabia gani? Mbega ubayeho we ugaragaza Mavazi yako anaonyesha tabia yako namna gani? Inyambaro zawe zigaragaza ingeso yawe yariyo imeze gute? Wakati Petro Igihe Petero alimukana Kristo, yahakanye Kristo, walisema hivi, bavuze ngo hata na matamushi yake n'imvugo ziwe gusa wewe uliishi na pamoja na yeye, zirerekana ko uyu muntu yabanye na Yesu. hata mwendo wako, N'intambuko ziwe gusa, hata na mavazi yako n'inyambaro ziwe wewe zirerekana. tunakuacha tu, Nubwo tukurekeranye lakini wewe ni gusa, Mkristo. wewe uri umukristo. Bwana sifiwe. Amina. Sasa hapa hatutasoma Nituri busoma sababu ni aha maandishi marefu, bivanye n'amajambo ko ari maremare, lakini acha nikone tabia moja wala mbili reka ndakubwira ingeso imwe canke zibiri ambazo Paulo alikuwa anazungumuza izo Paulo yari karavuga juu kila Mkristo umukristo wese awe nazo. agira izo ngeso. Cha kwanza, Icambere, kuwa na upendo sahihi. kugira urukundo ruramye. Watu leo hawana upendo. Abantu benshi muri iki gihe nta rukundo rubarimwo. Mapenzi y'abakristo ba leo ni entere. Urukundo rw'abakristo uyu munsi ni kiguzi canke ivy'igiciro gusa. Kuna watu walimfuata Kristo, Ariyo abakurikira Kristo, kuna watu walimfuata Kristo ariyo abantu bakurikiye Kristo juu ya mikate, kubw'imitima, juu ya entere. Ivyo vyari ibintu vy'inyungu gusa bari bakeneye. Uyu Yesu ataniponya, Uyu Yesu je ndamwihweje mbona yonkiza, arakisi pende ni mukubali, ariko nubwo ntamwemera. make ni upendo usio sahihi, Ni urukundo rudafise urufatiro, tena mapenzi ya hivyo kandi urukundo bene ubwo haudumu, ntirurama, kwa kitambo tu. nubwo akanya gato cane. Uwe na upendo, urukundo nyago, uwe na upendo sahihi. Ugira urukundo nyago. Hebu cheki upendo wako. Wewe suzuma urukundo ufise wewe. Je, unapenda kanisa? Mbega urakunda ishengero vy'ukuri? Yesu akasema hivi, Yesu aravuga ngo munanipenda kwa maneno, munkundisha amajambo gusa, lakini matendo yenu ariko ingeso iko zanyu mbali naye. ziri kure yanje. Leo kuna watu wanatamka sema wanapenda kanisa, Ari abantu benshi bakunda kwatura bavuga ko bakunda ishengero, lakini upendo wako uravye urukundo rwawe tutaona kwenye matendo. tuzobibonera mu ngeso. Wewe unafanya kazi, Mbega we nukora, unatoa 10 kanisani kweli? mbega mu kazi ukora uribuka Imana ugatanga ikigira 10? Unaunga huduma kanisa? Mbega urashigikira igikorwa c'ishengero? Unapenda kanisa namna gani? None wowe uvuga ko ufashe ishengero muri uherugezo. Upendo si maneno, Urukundo si amajambo, upendo ni matendo. urukundo ni gushira mu ngiro mu bikorwa. Kama una matendo ujue, Udafise ibikorwa canke gushira mu ngiro nta na kimuzi. makofi kwa Bwana. Amashi menshi ku Mana. Cha pili, Ikigira kabiri, kukata na kujitenda mabaya, kwanka no kwitandukanya n'ibibi. Mkristo ni mtu ambaye yuko na hatua. Umukristo n'umuntu yateye intambuko. Hapana leo utamkutana mu kabare, Uyu munsi umusanga mu kirabo, kesho mu rugombo, ejo ukamusanga ahantu banyurugombo. kama kuna tukanisha Kristo. Wewe nibona kuri kuratukisha izina rya Kristo. Kwenye manyanga uko ndani, Mu majambo yose urimo. bagisema rusaku wenjo ukwa, Ahantu hose bavuga isaku n'amanyanga jina uri. lako limo ndani. Izina ryawe riri mu manyanga. Uko Mkristo namna gani? Mbega uri umukristo bwoko. Wenjo kunatuma leo Wewe ni uri kuratuma uyu munsi kanisa ina samani. ishengero ridafise agaciro. Mkristo ni mtu ambaye anajitenga na kibaya. Umukristo n'umuntu yitandukanya n'ibibi. Leo piko watu kama tuko kwenye kamati, Hari abantu benshi igihe turi mu makoraniro,
anasegamia kwenye wengine balisegamia. aca agenda kwiyegekaho abandi biyegetse Juu ni bafulani bamesema, kubera ari banaka babivuze unawaunga mkono ugaca na ushigikira kitu ambacho balisema, unajua kama ni kibaya. kuri ca kindi bashimangiye ko kandi cari kibi yemwe. Kuna Mkristo zama za kale ari umukristo mu gihe ca kera, alikuwa anaitwa Phineas. uyo mukristo yitwa Finehasi. Finehasi aliwahi kuheshimisha Mungu yagerageje kubahisha Imana katika taifa ya Israeli. mu Bisirayeli. Alifanya nini? Mbega yakoze iki Finehasi? Wakati huyo Finehasi watu wote walimuzihaki Musa, abantu benshi baragose kwa Musa, bakamuzihaki, baramufashe nabi Mose, bakaanza kufanya mabaya mbele yake, baca batangura gukora ibizira imbere ya Mose. Wakati huyo ico gihe watu bakaanza kuzini azalani, abantu baca batangura gusambanira ku mugaragaro mbele ya macho ya Musa, imbere y'amaso ya Mose. Finehasi akamata mkuki, Finehasi afata icumu, akutana ule bwana kanazini, aca asanga umugabo ariko arasambana, akamupiga ule mkuki, aca afata rya cuma ararimusogota. Watu wote wakati huyo, abantu bose muri ico gihe walikuwa wanashangilia, baguma bakoma amashi aseme vitu bakora nafanya vizuri, bakaraba ibintu bariko barakora vy'ibitera. Ariko Finehasi akaja uchungu wa wewe yuzura umubabaro n'intuno, yumva arababa yarashangashigwa. ule mkuki ugapiga mwanaume hapo, rya cumu rica ritobekeranya mu giti c'umugongo, kaingia na mutumbu ya mwanaume, gica cinjira no ku mugore bariko barasambana. mbingu igashangilia, ijuru naryo rica rirashima, rirabishima. Umukristo hapengamie fasi kwenye piko umati wa watu mingi, nashobora guhengamira mu bantu benshi. Unashemea kuukweli, utegerezwa guhagarara mu kuri. Hata kama watu 1000 watasema kitu kimoja, nubwo abantu 1000 bavuga ikintu kimwe, kama si ukweli, nimba atari ukuri, usishiriki nao, nuze wifatikanye nabo. Tokea hiyo saa Mungu akashangilia, ubico gihe rero Imana ikigira, akasema Phineas, iravuga ati Finehasi we, unaniheshimisha, uranyubahishije. Mkristo ni mtu ambayo anatenga na kibaya. Umukristo n'umuntu atandukana n'ibibi. Bwana sifiwe. Amina. Tuko tunaomba ili Mungu atoe rushwa katika nchi. Turiko turasenga Imana ikureho uruswa mu gihugu. Lakini mimi naomba wewe usimwe ndani watu ambao watakula ile. Wewe ndiko ndasenga ntuzoe muri abo bantu basohoje ibintu bya ruswa. Kama tuko tunaomba Mungu atoe rushwa nchini, niba tuko turasenga Imana ikureho ruswa mu gihugu, na wewe uko hapa njoo unautoa wala unaukula, ugaca usanga wewe nawe uri mu barya ivyo biturire, jitenge tafadhali. Itandukanye n'ivyo biturire mwene data. Ura kidogo ulale mapema, byabike uryame kare. Shangilia, tuduza amashi. Haleluya, amina. Kingine cha tatu, icya gatatu, Mkristo ni mtu ambayo, umukristo n'umuntu anajiunga na watu wema, yimatanya n'ivyiza. Unasikia hii maana yake? Mbega akantu muri uragatahura. Kujiunga na vitu vizuri. Kwimatanya n'ivyiza. Utajiunga na muna gani? Mbega ukwimatanya n'ivyiza mu yihe nzira? Vitu vizuri kuna watu wazuri. Mu bintu vyiza hari abantu beza. Inawezekana kuwa kuna mtu mzuri. Urashobora kuba uri umuntu mwiza. Inawezekana kuwa kuna mtu mzuri. Birashoboka ko baho umuntu mwiza ambaye mnaishi pamoja, muba mubana, lakini ni masikini, ariko ari umukene. Na kuna mengine ni tajiri, hakaba n'undi umugwiza tu, hata kama ni mubaya, nubwo yaba ari umuhemu, unamshiriki, ukabandanya umuyoboka. Achai mwihoze. Lucy alikubali kujiunga na Naomi. Rusi yemeye kwifatanya na Naomi. Naomi alikuwa hana kitu. Naomi nukuri ntacyo yari afise. Lakini baadaye, ariko nyuma yaho, Lucy alifanikiwa. Rusi yarasinzira mbi. Acha njia mbaya. Reka inzira mbi. Hata kama kuna faida yako, nubwo bari inyungu zawe, jiunge na vitu bora. Wimatanye n'ivyiza. Ni mambo 24. Zari ibintu 24. Lakini juu ya muda hata niseme 2 kisha nikomea. Ariko kubw'umwanya, kubw'imvoza umwanya, reka nongera utundi 2. Tarudia tena nitamaliza. Ninagaruka nzobibandanya vyose. Si ndio? Nivyo gahe. Hata niseme 2 kisha nimalize. Reka mvuge utundi 2 nzobe ngarukirija. Chaine.
icya kane ni mtu ambaye anapaswa kuwa iko na tabia nzuri. ni umuntu afise ingeso nziza. Piko watu hapa bako na tabia mbaya. hari abantu n'ukuri bafise ingeso mbi, Tabia za kinywa. ingeso z'amajambo z'urusaku. Ukimwambia kitu hata rana nacho. umubwiye ikintu ntakirarana. Mkristo ni mtu ambaye anapaswa kuwa iko na siri. umukristo n'umuntu ahisha ingeso, agira ibanga. Ugikiri kitu hapa niwatura ikintu ngaha kisha fika hiki kinaenda. kikaba cageze hariya mu gahinga, Uwe na tabia nzuri. gira ingeso nziza mwene data. Kwa mtu utani kwenye kwaya, hari umuntu usanga ari mu nyigisho z'indirimbo, lakini iko na tabia tu mbaya. mugu ugasanga afite ingeso mbi zo kuvugaguzwa, Anatabiri akavugishwa lakini n'ibyo, iko na tabia mbaya. ariko akaba afite ingeso mbi. Anaimba vizuri lakini tabia yake. akaririmba neza neza, ariko ingeso Iko na yiwe tabia tu mbaya. ugasanga muri ingeso yiwe ni mbi. Jichunguze. isuzume mukundo, Tabia yako ni namna gani? mbega ingeso yawe ni ubwoko ki? Kuna watu wako na tabia mbaya. hariyo abantu bafite ingeso mbi gusa, ikaremano niko baremwe. Mkichangia nimwasangira nabo anakuharibisha tu. arakonona nyene akakononera. Mtu ni mwita nyumbani kwa kufanya nini? mbega ugaca wibaza ati mbega uyu muntu yaremewe iki? Tabia. ingeso. Inawezekana kuwa wewe ulisoma wewe ni lisansi. ushobora kuba warize ufise impamyabushobozi Lakini kama ziyanditse, tabia mbaya. ariko ukaba ufise ingeso mbi, Ufika mbali itakuwa hivi vigumu. kugera kure bizokugora. Ndio maana nico gituma wakati mtumishi atasimama igihe umwushumba aza guhagarara atatuombea tuwe na tabia nzuri. adusengere tugire ingeso nziza n'ukuri. Siku moja umunsi umwe kanisani fulani ambaye nilikuwa nachunga nje ya nchi, mu ishengero runaka nari nyoboye hanze y'iki gihugu, palikuja mtu haje umuntu akatoa cha 10 cha 4 milioni atanga ikigira 10 c'imiliyoni 4 cha pesa za hiyo fasi. ayo yari amahera y'agaciro ko muri ico gihugu, Lakini alikuwa na tabia mbaya. ariko yari afise ingeso mbi. Ona mtu anatoa cha 10 umuntu atanga ikigira 10 kisha apeleleza sema ile fasi ile pesa ilifanya nini? agaca ashaka kumenya amahera yatanze igikorwa yakoze. Hiyo ni tabia mbaya. iyo ni ingeso mbi. Hiyo ni tabia mbaya. ni ingeso mbi. Anakupa kitu akaguha ikintu, ile koti milioni muuzia. jewe irya ko tubona yambaye nije nayimuguriye. Tabia mbaya. iyo ni ingeso mbi. Akienda koti yako basi. gumana iyo koti yawe. Yesu amesema kwamba wakati huu mkono wa kuume ugitoa, Yesu yavuze ati ukuboko kw'ikuryo iyo gutanze, huyu mkono wa kushoto usijue. ukubafu nikuze kubimenye. Iko watu leo bako na tabia mbaya. hari abantu bafise ingeso mbi. Hiyo tabia haipendeze Mkristo. iyo ngeso bene iyo kubebezwa nibereye umukristo. Ndio piko watu wako na usutu ndani ya kanisa. Usutwa. hariyo abantu bafise ingeso y'urusaku, Umbea ukuna nguza makanisa. urusaku no kuvuga abandi nabi bikaba bituri ishengero. Kwa pastor biko hivi na hivi. kwa mwungere nagiyeyo hameze uku nuku nuku nuku, none ivyo navyo ninde yabikubajije kuri kuritoraguza? Hiyo inakuuza na mbega ivyo birakuraba wewe? unajua mambo itokea kwa mtoto wa Nuhu ni nani? Mwana wa Noa Aliyetia utupu wagiye kugaragaza ubusa ubwambure bwa se baba yake hagati ya Shemu Hamu na Yafeti, yitwa Hamu. Jina yake Hamu. yitwa Hamu. Ile mambo Hamu alizungumza Hamu yagiye kuvuga amajambo, ilikuwa ni ukweli. ajya amajambo vy'ukuri yari yarabonye ubwambure bwa Ni se, tabia mbaya za kudanganya danganya. ariko ingeso yiwe yo kubebezwa no kuvuga ibitamuraba vyari bibi. Ukweli wote huwa usemwe. ukuri kose uzobuzire gishereka kubivuga. Ukweli wote usemwe. ukuri kose nibakuvuga. Piko vitu tunapaswa kuona na nyamaza. hari ibintu ushobora kubona ugatekana ukanuma. Kwa na tabia. gira ingeso. Mimi fimbo nimepigwa nyumbani za mwisho. jewe inkoni za nyuma meruka igihe nakubitwa muhira. Nilikuwa nimetanganya sema nyumbani tumepiga nyama. jewe nari nabeshe ko muhira twateza inyama.
wakati baba yangu amesikia hivyo, papa wanje yumvise iryo jambo gusa, kweli ilikuwa tulipiga nyama, ego nivyo muhira twari twatesa akanyama n'ukuri, lakini kweli kunatishia wengine. ariko ndishima ku bandi batazitetse. Mtu mwenye akili Umunyabwenge anakula ya kwake akiyaficha. umuntu w'ubwenge agivyiwa bihishije. Wakati nimesema hiyo, Igihe gusa navuga iryo jambo, baba amenipiga mubaya sana. data yarankubise nabi bene, Alikuwa ananifundisha kuweka siri. yaba ariko aranyigisha guhisha ingeso no kubika. Kama leo umesema kama tumepiga nyama, Niba uzi ko mwatese inyama iwanyu, kweli ni ukweli, ego nivyo lakini kesho ariko ejo utasema uongo. uzobesha. Si lazima utangaze. Si ngombwa ugende Si wote walipiga nyama, ko utwe wacu piko wenye walilala njaa. hari n'abandi barayinzara, Batakuroga wewe. bazokuroga wewe. So jamani, Tuceceke, wacha nionyeshe kama tunapendana na mke wangu, nionyeshe. reka nereka abantu ko nkundana n'umutambukanyi wanje, Acha kujionesha. reka kwiyerekana. Si ni wako. None nitubizi ko ari umugore wawe, Unatisha. ninde uri kuratera ubwoba? Zama za kale Mu gihe giheze palikuwa piko ilikuwa balikuwa kanga bitenge. hariyo imyambaro basonesha canke basohora Inaitwa kanga. zitwa ikanga. Ilikuwa iko ndani maneno kutukana wengine. Izo kanga zari bazifise amajambo yo gutuka abandi, Mutanikoma. ngo jewe murambona. Mwanamke anavarire kanga, Umukenyezi cyangwa umukobwa yambaye iyo mwambaro anapita barabarani, yagenda mwibarabara, kumbe ikera tukana menzao. ntiyagenda gusuko, yagenda tuka umuntu inyuma, usoma icandiko c'abakiri inyuma. Ile yote Mungu alikuwa iko naona. Ivyo vyose Imana yarabibona. Piko batu wanafanya vitu Hariyo abantu bakora ibintu kwa kusudi. kubwo kubigirangana. Hiyo ni tabia mbaya. Ivyo ni ingeso mbi, Tabia ya hivyo. ingeso yuko si nziza. Hiyo Mungu hadapenda. Ivyo Imana ntibikunda. Cha tano cha mwisho, Icanyuma norangirizako, nisema kama ni vitu ambavyo ni 24 lakini vingine nitakuja baadaye. nababwiye ko ari 22, ariko reka ngarukirize kuri ico kimwe nzobivuga hanyuma. Gutia wengine mbele. Kushira abandi imbere. Amina. Kama unataka kufanikiwa, Niba ushaka kuroranirwa, tia wengine mbele. shira abandi imbere. Wewe jisahau. Wewe jisahau. Wewe wiyibagire. Wakati moja Igihe kimwe nilikuwa nimealikwa kwenye meza fulani. nari natumiwe mu matumira ahantu. Kwenye meza fulani. Nari natumiriwe mu meza ahantu. Palikuwa chakula. Hari imfungurwa. Na mimi njoo ningeanza kupakua. Kandi aho hantu nari umutumire, nije nari kubanza kwarura. Nikajisikia Cyo ca ndiyumva muri jewe, kuanza kuserve wengine. mbaze nsereva abandi, mpere ku bandi. Kumbe sahani yangu Bwa bundi sahani nari kurirako balikuwa rutia burozi bure original. bari bashizeho ishano ryarindi ruhasha. Nilikuwa nataka kwambie gutia wengine mbele kwenye Nico nyekera. tuma nariko ndakubwira gushira abandi imbere ico vyamfashije jewe. Alo. Shangilia basi Mungu na makofi. Amashi menshi ku Mana. Tia wengine mbele. Shira abandi imbere. Wewe ni afande. Wewe ni afande. Wewe ni afande. Wewe uri umusirikare. Uri kikomango. Wewe uko shujaa. Kwenye vita Mu rugamba abadoria murabazi. wa maibobo ama wale wanafata Pale wenyewe bakona za mugobole. babandi bagendana imigobore, Njoo banaza kwenye vita. bajya nibo babanza kuja imbere n'amatopito. Kwa nini? Kubera iki? Bali bako nyuma. Babandi bari inyuma Bakomanda. babara abantu nyene bibigatanya. Bali budoria bafeke banaza mbele. Babandi bato babadoria Wende ulase. Wende upige risasi. wowe ugenda ufore. Kumbe bako bataka basikia adui iko fasi. Bama bashaka bobo muri baba bashaka kumenya aho umwansi ari. Lakini ukitaki imbere mbewe. Ni wigira umuntu w'imbere misi yose ukaguma wiyamamura imbere. Cha kufuata kumbe hiyo
sahani ambayo iko ndani kikubu chao. igikurikira rero iyo sahani bari banshiriye imbere kugira ngo nishireko Nilikutana mtu ambaye amazimano nimeanza kuserviri, nasanze umuntu nagira nzimane bwa mbere ambaye nimeanza wa undi nari nahereyeko alikuwa mhusika. yari umwe muri bo. Bwana sifiwe. Mwami Imana ahabwe icubahiro. Tia wengine mbele. Iga gushira abandi imbere Kwenye heshima tia wengine mu mbele. by'ivyubahiro bashira imbere abari bo baherako. Patie wengine, bainue. Wewe bareke bahicubahiro nyene baduze Sema wengine vizuri. vuga abandi neza. Wengine batumishi. Ari abandi bakozi b'Imana bamwe bamwe Bararibishe wengine. bononera abandi. Akisema hapa mazabahuni. Nihagarara mu gicaniro Kama hayasema makosa ya wengine hajatosheka. natavuga amakosa y'abandi umengo nahagijwe navyo. Haiko nje umeitiwa. Siwe wahamagawe. Tuseme Kristo. None ni wovuga Kristo. Tia wengine mbele. Shira abandi imbere. Kwa nini Mungu amefunua mambo makubwa juu ya mtumishi wa Mungu? Kubera ko Imana yishuye ibikomeye ku mwungere mukuru. Alitia mchungaji wake mbele. Ni kubera yashizeho umukozi w'Imana imbere. Na wakati kana mutia mbele. Rero igihe yamushize Na imbere yeye kesho atamutia mbele. nawe ejo kandi azosubira mushira imbere. Aseme kwa mambo ya heshima. Bibiliya ivuga ngo kubw'ivyubahiro Kila mtu atie mwingine mbele. umuntu wese ashira uwundi Lakini imbere. Bakristo ba leo Ariko abakristo b'iki gihe hii tabia habana nayo. iyo ngeso nayo bafise. Yote ni mimi. Byose ni kwikwegerako. Kuna mtu ambaye alikuwa na shida, Hariho umuntu yari afise ingorane, jina lake Hamani. iyo yitwa Hamani. Hamani alikuwa anajua katika nchi Hamani yari azi ko mu gihugu kama mambo yote mazuri ni yake. yuko ibintu vyiza byose ari gwiwe, Akajitia mbele. aca yishira imbere. Haleluya. Amina, Bwana Yesu asifiwe. amina. Acha tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Ninasikia kuna saa nimesema mingi, Nibaza ko banavuze amajambo menshi, lakini neno lako la kwanza tu umelisikia. ariko ijambo rikwega nibaza ko waryumvise. Limoja tu kwako. Rimwe mu majambo menshi navuze waryumvise. Mwambie Mungu aseme napokea. Gira Imana Aseme napokea. u- Mwambie Mungu aseme napokea. gira Imana uti Imana ndakiriye. Kile ambacho kikuwa changu Kijya cari gwawe nagipokea. ndacakiriye. Gisi ulivyo hivyo, Uko nyene umeze uko uri, acha uombe Mungu. reka usenge Imana. Tumesikia mengi. Twumvise menshi. Nimesema mimi nimepita hapa kama vile Yohana. Jewe naciye nganye integuza. Nilikuwa naandaa njia. Je nariko ndategura inzira. Kuna moto ulambao nyuma. Hari umuriro utongora uri kuraza. Haleluya! Haleluya! Baba mwingi wa neema. Datanye n'ingabo. Mimi nilikuwa ni mpandaji. Jewe nariko ndabiba gusa. Lakini anayetia maji ni Roho Mtakatifu. Ariko uvomerera ni mpwemu yera. Kubalisha kila umoja. Emeza umuntu wese. Amani yako awe juu yetu. Amani yawe, amahoro yawe abe muri twebwe. Kupitia jina la Yesu Kristo. Biciye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen. Asante. Murakoze. Nimefurahi kuona mtumishi wa Mungu Ndanezere kubona umukozi w'Imana Lydia. Lydia. Bwana kubariki. Imana ikumpeza. Pepea basi kanisa. Muramuzi ishengero. Tulikuwa tunaongea naye kwenye Facebook asubuhi. Twariko turaganira mu buhinga bwa none mu gatondo. Nikamwambia kama anakuja hapa. Leo ndamubwira ko mpava nza ngaha. Akaniambia tena mimi kanisa nalipenda sana. Arambwira ati iryo shengero nace ndarikunda cyane. Na mimi nitakuja kujifunza. Ntegerezwa kuza kwifatikanya nanyu. Nimeona Mungu kuja kukubariki. Jewe ndabona Imana igiye kukumpezagirira. Kuna machozi Mungu anakuja kukupangusha. Haramosozi Imana ije kuguhanagura. Kama gisi Mungu amemkumbuka Mariamu. Nkuko Imana yibuse Maria, uyu mwezi ni wako. uku kwezi kwa gatandatu n'ukwawe. Haleluya! Haleluya! Mungu ametoa Pilate mbele yako. Imana ikuyeho Pilate imbere yawe Ili alete original. kugira ngo ashireho Mungu amekubali, ameondoa Pilate mbele yako. Imana ikuyeho Pilate imbere yawe ibintu bibi. Analeta original. Imana ikuyeho tacho bimaze ishizeho ibintu by'agaciro. Mungu anakuja kukutumia katika hii nchi. Imana igiye kugukoresha kugukoresha muri iki gihugu gusa. Anakuja kukutumia katika hii. Aje kugukoresha muri iki gihugu.
kitu ambacho Mungu amekuweka ndani icyo Imana igushizemwo kinakuja kuzililika. kigiye kugaragara. Makofi kwa Bwana. Amashi menshi ku Mana. dukomere Imana amashi menshi. Reka twihute dusaba umuririmbyi yitwa Bazile azahimbaza Imana mu ndirimbo imwe yihuse kugira ngo duce tuhakaza umwungere.